Imbere yuko twisanga mu gikombe c'isi ca 2026 tubanze twisange mu gikombe c'isi ca 2022 aho Ubufaransa na Argentine bari bambaranye muri finale. Igihugu cakiriye no Coupe du Monde cari Qatar. Isangemwo. Urukino rwa nyuma rwahuje Argentine ya Lionel Messi n'Ubufaransa bwa Kylian Mbappe. Kuri iyi finale y'iyi Coupe du Monde ya 2022 Argentine yatsindanye n'Ubufaransa ibitsindo 3-3 hama baza kwikora kuri za penalty. Argentine iza gutsinda Ubufaransa penalty 4-2. Twibukanye 11 bari batanguye ku mpande zose. Twibukanye nuko ibitsindo vyagiye birinjira. Isangemwo. Lionel Messi wa Argentine kuri iyi finale yatsinze ibitsindo 2 ariko kandi harimwo penalty imwe. Ikindi gitsindo ca Argentine caje gutsindwa na Angel Di Maria. Isangemwo. Ku ruhande rw'Ubufaransa, Ubufaransa bwariko buratabagwa na Kylian Mbappe. Uno Kylian Mbappe yaje gutsinda hat-trick, ibitsindo 3 ariko harimwo penalty imwe. Isangemwo. Abakinyi 11 batanguye ku mpande zose n'ababasubiriye muri ino finale naba. Isangemwo. Ku ruhande rwa Argentine kuri finale ya 2022 abakinyi batanguye n'ababasubiriye naba. Mwizamu yari Emiliano Martinez, inyuma hari Nahuel Molina yahavuye asubirirwa na Gonzalo Montiel. Cristiano Romero nawe yari mu myugariro ya defense. Nicolas Otamendi nawe yari nyuma, Marcos Acuna nawe yari nyuma. Hagati niho yari yibereye Rodrigo de Paul, hagati niho yari yibereye Enzo Fernandez yahavuye asubirirwa na Leandro Paredes. Hagati kandi niho yari yibereye Alex Makalista yahavuye asubirirwa na Paulo Dybala. Ubusatirizi bwa Argentine uwo munsi bwari buyobowe na Lionel Messi ari kumwe na Julian Alvarez. Angel Di Maria nawe ari hafi aho nyene. Isangemwo. Aba nibo bakinyi 11 batanguye ku ruhande rw'Ubufaransa muri Coupe du Monde ya 2022 igihe Ubufaransa bwariko burakina na Argentine muri finale. 11 batanguye naba n'ababasubiriye. Isangemwo. Mwizamu yari Igor Lloris, inyuma Jules Koundé niho yari yibereye ari kumwe na Raphael Varane nyene ku ruhande rw'inyuma. Dayot Upamecano nawe niho yari yibereye kandi Theo Hernandez nawe niho yari yibereye muri defense. Hagati Aurelien Tchouameni niho yari yibereye, Adrien Rabiot nawe yari hagati. Ku ruhande rw'ubusatirizi hari bano bagabo bane. Ousmane Dembele niho yari yibereye ku busatirizi havuye asubirirwa na Kingsley Coman. Kylian Mbappe wari karatabara Ubufaransa kuri uno munsi nawe niho yari yibereye. Olivier Giroud nawe niho yari yibereye ku ruhande rw'ubusatirizi ariko kandi yahavuye asubirirwa na Marcus Thuram. Antoine Griezmann nawe niho yari yibereye ku busatirizi. Isangemwo. Coach wa Argentine Lionel Scaloni mu Argentine nyene niwe yatahukanye igikombe c'isi ca 2022 atsinze Umufaransa Didier Deschamps naho yabuze amahirwe yo gutwara ino finale y'iki gikombe c'isi ca 2022 nawe yari yatwaye igikombe c'isi ca 2018. Didier Deschamps nawe no mumenyereza mwiza cane. Isangemwo. Ino finale yahagarikiwe no muhagarikizi mpuzamakungu w'Umufaransa Simon Marcin. Uno Marcin niwe yari karafata ivyemezo vy'urukino aho muri runo rukino yatanzemwo penalty 2, imwe ku Bufaransa yindi kuri Argentine. Isangemwo. Lionel Messi yakinye ino finale afise imyaka 35 ariko kandi no munsi yujuje imyaka 39. Kylian Mbappe na Ousmane Dembele bakinye muri finale ya Coupe du Monde ya 2022 baragarutse kandi muri Coupe du Monde ya 2026. Kuri Lionel Messi na Kylian Mbappe na Ousmane Dembele n'abandi twitega iki? Isangemwo. Amahirwe y'igikombe c'isi cy'uyu mwaka wa 2026 urayahande wewe. Isangemwo. Ubuhe mukinyi wifuza kuzobona ko ribitangaza agashikana umugwi wiwe muri finale muri no Coupe du Monde ya 2026? Isangemwo. Iyi Coupe du Monde ya 2026 tubikiye vyinshi. Aya n'amahirwe akomeye cyane ku mukinyi yifuza gutwara Ballon d'Or. Ibiharuro vya UEFA Champions League bizoharurwa cyane kumwe n'ibiharuro vy'iyi Coupe du Monde ya 2026. N'ubuhe mukinyi uha amahirwe yo gutwara iyi Ballon d'Or y'uno mwaka? Isangemwo. Erega n'ubu n'ubuzima dukwiye kwisangamo. Isangemwo nawe. Twisange mu mupira w'amaguru n'igikombe c'isi ca 2026. Biruka ari nako kandi ndakwibutsa ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.